akantu gatoya nari nibagiye nakibukijwe n'ijambo nani ariko aravuga. Hari umuntu umwe yari yavuze ariko baravuga amajambo yavuga discours umuntu yapfuye, aravuga ati iyo umugabo yabuze umugore bavuga ko yapfakaye, cyangwa umugore yabuze umugabo bavuga ko yapfakaye. Ati umwana yabuze umuvyeyi akabura se cyangwa akabura nyina bavuga ngo ni imfuvyi. Ati mugabo, ati isi yose, ati sinzi mu birimi bibaho, mw'isi yose sindumva ijambo rivuga umuvyeyi yabuze umwana izina bamwita ico yitwa. Ati haba mu gifaransa, yabivuga mu gifaransa, naje ndiyumvira ndarondera mu kirundi, sinzi ko mwe mu ijambo mwawe murizi, bita umuvyeyi yabuze umwana, kugira ngo ntaryo naje ntaryo bimwumva. Tuvuga ni umubabaro utagira uko witwa, ni umubabaro waho tu uzoguma ngaho imyaka n'imyaka, umwana uzokwama umwibuka. Rero niyumviriye cyane, nasanze kubura igihugu ari umubabaro nk'uyu mubabaro wo kubura umwana. Diferanse ni uko igihugu uhagurutse ukagira ishaka, ukarondera abagufasha, ukagumako, igihugu urateba ukakironka. Utakironse kizoronka abazobandanya mu nyuma zawe. Ndababwira ko ibintu bya histoire hano mu Burundi bijya tuvuga ngo ibirengeye ibindi, abaporona nta n'umwe yari azi kubazoka, tuvuga ukuri, nabone ntibiyumvira cyangwa ngo bamvizaje kubazoka bavuye kubera kandi abatangiye kubarwanya saba bamake batangiye benshi imbere yabo barabona. Igihugu uhagurutse ugakora ukagira ishaka ntuhebe, urakigarukana, urashobora kugishikira. Umwana uzomugarukana, mugabo n'igihugu ucanjanjweko ukagiheba ntuhaguruke, nacone abagifise barakigumako, bakabandanya babuhonyora, bakazohonyora abawe, bakazohonyora n'abandi biwawe bazoze. Nagomba kandi gusubira gushimangira cyane ko ikintu twabuze tudafise ubu twese kituruta nabivuze igihugu dutegerezwa twese, umwe wese ahari kuja muri iyo nzira yo guhagurukira kwibohoza. Bivuga ibintu bitatu, bivuga mobilisation n'abantu, mukangurira abantu bose, abafise, abadafise, abifise, abatifise, incabwenge, n'abantu bose bari b'abarundi bashaka ko igihugu cyabo kiva mu vyaro bya CNDD-FDD. Nibonera kure burya zirimo zishaka ko CNDD-FDD yomoka, yabitubwiye.
icya kabiri ni mobilisation des moyens. Mufise abantu, vous allez mobiliser des moyens. Mobilisation des moyens. Ntimushobora gusenya ubutegetsi mudafise uburyo. Uburyo buri mu bantu. Uburyo buri mu bantu. Mutegerezwa twese dushaka kuri objectif imwe yonyine, barandurana n'imizi senderere. Ibanze tuvire, twicare, twumvikane ingene igihugu giye gutungana. Ibyo gusangira ivyiyumviro, umugambi uca mu yindi, umugambi uca mu wundi, murashaka kuvangana kubera ejo ushobora gusanga senere ishobora kujya imbere, tukaja muri senere tukavangana tukagira coalition canke MAP canke abandi. Ivyo n'ibindi mugabo ivyo ntibigira ndabisigiwe. Tubanza kwanza kugarukana igihugu n'ivyo by'amahoro.